Ubu Donald Trump aravyuka muri White House akiyumvira uko umuji avukamwo wa New York ugiye gutwarwa n'umwimukira umuyisilamu umugabo w'amandeva amufuka umunwa bikamucanga. Donald Trump yubakiye ivyiyumviro vyiwe vya politike ku kugwanya abimukira ubagiye gutwarwa n'umunya-Uganda Gute Zohran Mamdani. Uyu nta hantu na hamwe ahuriye n'ishusho imenyerewe y'abanyepolitiki bo muri Amerika. Yahoze ari umuhapeur yikundira gusohoka muri za boîte de nuit, rimwe na rimwe aracishako akaba n'umuvangavanze w'umuziki DJ. Ni Gute Zohran Mamdani yavukiye muri Uganda, yisanze ari Buramatari wa New York, igisagara cya mbere gitunze ku isi. Nivyo nake tugiye kwibaza hano. Ararinda. Niko benshi mu bahinga n'incabwenge zikurikirana politiki zavuze inyuma y'ijambo Mamdani yashikirije akimara gutorwa. Atabwoba ashikamye imbere y'isinzi ry'abantu yagize ati: Donald Trump, ndabizi neza uri kuranyumviriza. Ndagufitiye amajambo 3. Duza neza volume. New York izobandanya kuba igisagara cy'abimukira, igisagara cyubatswe n'abimukira, igisagara gikoreramwo abimukira, kandi guhera uyu munsi uwo muji uzotunganywa n'abimukira. Mamdani ati: none rero nyumviza neza President Trump, kugira ngo uhonyore umwe muri twebwe uzosabwa kubanza kudushira hasi twese. Uyu mugabo avuga ibi abibwira umuntu wa mbere w'igihangange ku isi, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwumvirije nko ku radio utamubonye kumbonesha kure, ntiyokibaza ko ari umujene w'imyaka 34 yavukiye aho hakurya Kampala. Mamdani nta myaka 10 irahera, mu 2016 yari umuhapeur aririmba mu iteramo byo mu Uganda nka Nyegenyege Festival. Ntanuka ari no mu baririmbyi bazwi muri Uganda, ariko ubu niwe muyobozi w'igisagara ca New York. Wa wundi ati: inzira z'Imana n'ibihumbi ijana. Uyu munyapolitiki yavukiye Kampala muri Uganda mu 1991. Gutera imbere kwiwe kose agukesha se wiwe Professeur Mamdani yamenyekanye cyane nk'umwigisha wa za kaminuza, akongera akaba umwanditsi w'ibitabo azwi cyane. Nyina Mihanayi akora amafilms, bombi bakomoka mu Buhinga. Umuryango wa Mamdani wavuye muri Uganda afise imyaka 5 y'amavuko, wimukira muri Afrika y'Epfo. Inyuma y'imyaka 2 bavuye muri Afrika baja i New York. Mamdani yize amashuri atangura n'ayisumbuye mu gisagara ca Manhattan, abandanya kwiga ivyigo bijanye n'amateka ya Afrika ndetse n'ururimi rw'Icarabu muri kaminuza ya Bordeaux iherereye mu gisagara ca May. Mamdani yagumanye imigenderanire n'igihugu c'amavuko yiwe Uganda, aho yaje aragaruka mbere akaba afise n'inzu mu mugwa mukuru Kampala. Ariko imbere y'ibintu vyose, igituma Zohran atandukanye n'abandi n'urugamba rwe rwa politiki. Avugira uburenganzira bw'abakene, ukungana kwa bose, na cyane cyane guha uburaro no kuvuzwa ku bakene. Mamdani kandi ashigikiye uburenganzira bw'abahuza ibitsina babisangiye n'uburenganzira bwo gukuramwo inda. N'umuntu yegereye abantu bato bato, aho agenda basanga aho bakorera akabumviriza imyitwarariko bafise. Mu myaka ya 2010 niho Mamdani yinjiye muri politiki. Mu 2020 yatorewe kuba umushingamateka mu nama nshingamateka ya leta ya New York, aserukiye umugambwe w'abademokrate, yongera gutorwa mu 2022 no mu 2024. Mamdani Zohran yatoye ku majwi 54% atsinze Andrew Cuomo yahora atwara ico gisagara yaronse 41.6%. Bitegekanijwe ko azorahirira kuyobora New York ku itariki ya mbere 0 muri 2026.